Ndabaramukije inshuti bakunze ko madukurikirana aha turi ni mu ntara ya Cibitoki neza na neza mu hariya mu Nyeshenza ku bantu bazi ku Muyange n'amatongo yo ku Muyange amwe amatongo yimbuka cyane nama twebwe twaje twasanze babanyakayanza bo muri koperative Mbegera Bunini basanzwe bazwi mu bijanye no kugrefa no kurima imyumbati bamaze kuhashika n'aya myumbati yabo nkuko muri ko muribona ngaha twavuze tuti reka dushikire umwe mubo tubona bariko barahakorera tumusabe atwidondore atubwire ni gute bashoboye kwiyumvira kugira gushikana ibikorwa byabo ino mu Cibitoke ni mu yehe ntumbero bariko barakora ibikorwa nk'ibi kumvura ungana gutya reka tumusabe uwo tubona hano atwidondore hama anabaramutse agire ko ababwira ni kibagenza ngaha murakoze kumva ijambo je nitwa Ndagishimana Alexis wo bazi ku izina rya Toto mu Kayanza nk'abandi umwe muri koperative de Jeune Mbegera Bunini iyo isanzwe ikora igiterwa cy'umumbati wimbuka kabikorera mu ntara ya Kayanza twebwe mu ntumbero yo kuza gukorera ino kugira dutere igiterwa cy'umumbati ino nuko twabonye ari isi yimbuka kandi bafise isi yagutse twashatse n'abantu bahora babi dusaba bari ino tuva mu Kayanza amadeplacement yo baragoye twasabye yuko tuko turarondera ingene tugira amagence ino kugira bose babironke bitabagoye ubwo rero ino twihaye intumbero yo kurima imyumbati ino tugwize imyumbati cyane kuko turabye akamaro k'iki giti twebwe iwacu dushobora kuyimbura ko ibiro 70-80 gushika ku 120 intuze ya mbere uko kiguma gikura niko kiguma gitanga umusaruro umwimbo munini rero twashimye kuzana ino naho twashimye rero kuzana ino dukorere hamwe n'abandi rero n'abandi babyipfuza bakabura ingene bibashikira rero twogura amagence kugira bose bize birabashikira ino abantu mwabonye bavyakiriye gute bene gihugu mu ntara ya Cibitoke abo muri ko murakorana ni bande abo mumaze kubishikana ni hehe abipfuza kuronka imivyaro ubu batwara gute abipfuza kuronka imivyaro ni beshi cyane ino mu ntara ya Cibitoke aha turi muri Nyeshenza hariho naho tuza twabiteye aha mu Cibitoke rero abipfuza kuronka ibi biti turabaha inimero za telefone 68 421 908 hama izindi 67 72 18 43 aho niho bodutora byihuse kandi abantu turabona yuko babikeneye cyane barashobora kutubwira hakiri kare kugira tukabategurira imbuto nziza igihe kitararenga kugeza izi saha barashobora kutubaza mu Cibitoke tukababwira yuko turategura kugira baze barayironkera hafi mugabo uwihuta nk'izi saha ashobora kutwakura tukayimuzanira iva mu Kayanza yihuta kugera izi saha intara tumaze gushikamo ni Cibitoke ni Bubanza ni Makamba ni Ruyigi ni Gitega Karusi Muyinga na Kirundo na Ngozi na Kayanza izo nizo ntara tumaze gutsimbataramo cyane mbega ko benshi bafise icizere ko inyumbati yimbuka cyane bagaca bagira amakenga kujanye n'isoko imaze kuba myinshi hari aho mwibaza ko bo hava baronka isoko kugira ngo ntibahave badebukirwa mu bijanye no kuyirima umuntu mbere yo kurima iyi myumbati dusanzwe dufise isoko turafise isoko tuzoyihinguramo ifarini ikeke ibisukuti ndetse n'ifu ishoka hanze izimvye na cyane yuko tugomba twubake amayezine abihingura aha iwacu Kayanza kugeza ubu twizere ko abazoba bayirimye bazoronka isoko muzobaha isoko cyane kuko uwayirimye wese aha yirimye tuba dusanzwe tunamuzi kuko tuba tuzi aho yayirimye nitwe turamurondera cyangwa akaturondera akatubwira ati ndasaba yuko moza
kungurira ya myumbati kuko natwe nyene kuko tuba twikeneye turashobora kumurondera tukamubaza kuko igihe tuba twarayitereye tuba tukizi. Bivuga ko hari benshi bamaze igihe babiyitirira bakabapirata bagakora ibitari byo mu izina ryanyu kugira ngo bibe abantu. Nakahe kajambo kihumure woha abariko baradukurikirana canke nakahe gohe uvunira abariko barabikora ibyo? Ijambo ry'ihumure noha abariko baradukurikirana nuko boreka kujana nyabahururu kuko twebwe dukorera mu muco. Ni koperative izwi n'amategeko. Twebwe tukaba dusanzwe dukorera mu Kayanza, udushaka aratelefona canke akishikira kuri tere. Abo bose bumva bariko barakorera muri izo mu zindi ntara zitandukanye biyitirira Mbegera Bunini, abo nabangushi kandi uzoramuka afashwe amenye yuko azohanwa n'amategeko kuko nta koperative ishobora kwiyitirira iyindi runaka kuko byose bikorwa n'amategeko. Tushimire.